DJ Paul wowe muri music industry umubona n'umuntu amazi ki muri music industry umubona nk'iki muri music industry ucunyishirira hamwe avuyemo hopiki niba atacopa naho navyo no bitubwira umubona gute muri music industry avuyemo ubona hopiki first of all sabasani bose bakoranye na Paul sabasani bose bakoranye na Paul and muri abo basani njyewe ndimo nakina kimwe ndakorana na Paul siko rero Paul ndamufata nk'umuntu afite Cristal umudandaza siko arafise event ahora ibaho agatumira abasani like abari muri business, he's a businessman. Rero avuye muri industry mugabo which I don't even understand ngo avuye muri industry ko numudandaza adandaza umuziki n'inzoga. So okay. I don't know, kuri jewe mba numva umenga havyonzi awuvuyemo atawuvamwe umuziki urabandana ni kwa kundi nyene. So nta kimwe gihinduka avuyemo canke agumyemo same shit. Daddy ngira kuri jewe mba numva umenga ko bidogira abasani siko nta kumva numva umenga nta kimwe umuntu yabateguriye indi event kanaka biheze event ntizigahagarara mu gihugu tuguma twaririmbye twagiye ku ma stage or whatever, you know. Jene numva umenga abantu turavyitiranya siko kuba Paulin yakoranye business runaka dufate example na Dramati. Okay. At the end of the time it's him na Dramati. Si Paulin na industry yose. Okay. Oya? Okay, karagaciyemwo. Maze iminsi ndiko ndabona uri muri studio. Eske songe ubugiye gukurikiza uzo uri wenyene canke twitege collaboration n'undi mutare yo bakomeye cyane. Avuze? Maze iminsi mbona uri muri studio. Eske ndimbo ubugiye gukurikiza uzo uri wenyene canke uriko witegura gukora n'undi muririmbyi so ati sinzi wo mu gihugu canke hanze y'igihugu? Ibaza yuko nkuko nabivuze jewe ndi mu bantu bakora business, right? Rero ngira nsore business. Ngo musore business. Hama ku bantu benshi bakunze kubaza ati Monia Fleur twagiye turumva impara ati uba muri Kenya. Eske Monia Fleur a part of music ni kintu kindi yo bakora cyo bakimwinziriza nko twumvise yuko udafise abantu bashora umutaye mu muziki wawe ko ari dukora wewe hamwe na nshuti n'undi mukobwa wavuze sindamwibuka izina wewe ni kintu cyo kindi cyo ku ruhande cyo bakikwinziriza amafaranga kugira ubashe kubandanya ukora umuziki wawe neza ko tubona yuko umuziki wawe ushiramo amafaranga kandi atari make ni hehe ukura ubundi buryo? De toute façon, Monia Fleur aba muri YouTube. Monia Fleur aba muri YouTube, Monia Fleur akora umuziki usanzwe. Apana usanzwe akora umuziki nyene. Monia Fleur no US mubona kuri kuma social media yiwe. I think that's enough. Mugabo shugwe ry'Imana Monia wase nawe. Ase ubundi buzima bwiwe. Ubwo nyene dushaka rero ubwo nabwo umunsi numvise ashaka kumubaha nzomubaha ntiharagera vra. Okay, muri Kenya ukora ibiki? Muri Kenya iyo ndabatandukanya abo bantu Monia Fleur na shugwe ry'Imana Monia wase. Nta kibazo. Muri Kenya ko urubyayo ukamara igihe kinini ubu uri gukora ibiki? Uwo ni abari shugwe ry'Imana Monia wase. Okay, shugwe ry'Imana Monia uwase. Shugwe ry'Imana Monia wase rero she's not invited here. Okay, wavuze shugwe ry'Imana Monia uwase abari muri Kenya ni bon. Okay, dufate rero Monia Fleur ni wakunda kuja muri Dubai naho ugiye mu by'akazi ugiye mu byi. Shugwe ry'Imana Monia wase en fait umuntu arenze ujya mubona kuri YouTube canke aya ma content yose like
utari ubonye hajya abari shugwe y'Imana Monia. Muga iyo ufashe indege urapostinga kuri nozenya kuri konti zawe za Monia friend wige upostinga kuri shugwe y'Imana. Amakonti yose cyabona. Mugabo erega none erega you guys have to mutegeza kubona ivyo naberetse. Ivyo bindi ntaberetse rero. Nta mwanya wavyo uragera yuko mubibona canka Okay, tugende ku byo watweretse ariho video wigeze ku postinga kuri snap yawe uri kumwe n'umuvyeyi w'umuzungu sinzi ko ari umwarabu wewe yoba ari inde kuri wewe akina kimwe na postings okay kuri ya video no postings your video nimba ari video nimba ari ikisida nayo postings and kindly I'm here to talk about music which is biri umuziki. I will just go. Turi kwaza ku bibazo nyine by'umurinzikazi wacu dukunda abantu nyine bamenye wanyu ni Monia Fleur kandi nibaza yuko ni Monia Fleur sishugwe y'Imana Monia wase ivyo numva shaka ko hagera ko ndabibereka canke ndabibabwira I will post it yebija hose. Okay, ndashobora okay reka mbaze kwanza kandi ndashobora kwisanzura mu kukuha urusaku canke kubimaze imiti ivuga kuri no mihanda nimba hari cyo bivuga ko canke utobivuga ko it's fine no burenganzira nimba bivyerekeye umuziki I can talk about it ngabo nimba biterekeye umuziki you know ntivyerekeye umuziki ariko vyerekeye Monia Fleur kandi tukaba tuzi yuko umuririmbyi umuntu amaze kuja muri nozenya amaze kuba umuririmbyi uri USA mu Kiswahili Daddy urashobora kubura abaza ndaje numva Monia Fleur akeneye ko tumubaza ibintu bijanye na music career yiwe in general so je nagomba kubaza nahora ndaba ama vlog yiwawe since wavuze yuko bakubajije source of income ahantu kuri amafaranga like akazi kakubeshejeho ka buri munsi watubwiye like most of your money comes from YouTube turabitahura kandi ndatahura yuko iriya channel yindi wari ufise most of my money comes from YouTube. Okay, that's not what I say. Okay, but at least a certain percentage imwe iraba kuri YouTube na atari ntoyi kwa je ego hari ego. Okay, so now iriya account yindi iriya YouTube channel yindi ya yiwawe washiraka ama blog nayo ndibaza tuyiconsideringa nkuko nayo it's kind of like maybe ubikora for fun but it's also kind of a source of income, right? Yeah, it is. Okay, so I'm just asking because uravye abaririmbyi bo mu bindi bihugu like usanga bararirimba ugasanga barafise n'andi ma YouTube channel baza kuvugira ko ibintu batariko bavugira mu mazina yabo y'abaririmbyi ariko bavuga like sort of personal things cyangwa ubuzima bwabo busanzwe ugasanga ari nk'ibintu bimaze iminsi bivugwa akaza kuri channel yiwe yindi akavuga ati maze ibintu sivyo cyangwa bimeze uku nuko nabona yuko iriya channel ari nk'iyo uyikoresha muri ubwo buryo kwerekana uri relax utari Monia Fleur uri shugwe ry'Imana izo so ntitukikubona what's wrong uri busy cyane na music byagenze gute kuko byari ibintu bidushimisha kukubona uri kuri stage uri muri image yawe y'umuririmbyikazi no kukubona uri muri chill umeze bya mugabo ubu nitukikubona what's the problem byagenze gute habaye na kimwe cabayeho sije yuko sometimes ntaronka umwanya wo gukora vlog no kuzeditinga kugira ndazitangire ku mwanya sometimes ndanazikora mugabo nkacambura umwanya wo kuyeditinga ku mwanya kugira ndayipostinga iyo mwanya nyene nkaza kuyipostinga haraheze igihe
akandi kabazo. Okay, I understand. So sorry gatoya daddy. Owe nka Monia Fleur ku bibazo twagiye tubaza wasinzemo ibibazo byinshi ese kuba utariko urishura bimwe mu bibazo wagiye urabazwa kandi nabona yuko ibyo bibazo nyine byari bisaba nyine kwisanzura n'ibintu bisanzwe ku muntu w'umuririmbyi ntubona yuko uba uri kurasiga like mu bantu bagukunda cyangwa mu bantu bagukurikirana cyane ukabasigamo ama question mark kandi ku bintu wenyine wari ugakwiye kwisanzura ukabibahera umuco udasanzwe uyu muco ntubona yuko baca batangura kwiyumvira ibindi bintu bitari byiza kuri we kandi iyo uvuga ijambo na kimwe barafise uruhusha rwo kubyumvira ko ivyo bintu please go ahead and do okay kubera yuko urazi none at the end of the time twese turakwiye gutabura yuko umuntu arasa ubuzima buri privé bw'iwiwe urumva kandi umwe wese arase personalite yiwe simpaka ikintu cyo cyose I don't know singe nshaka kukubwira wowe urashobora kubona umwana aguye dufate umwana muto yaraguye wowe reaction yawe ikaba yo kuja kumusanganira yo bayiki uyundi nawe kwera ko yizera yuko niyaha iyo attention uwo mwana acarira agacayira birahije so umwe wese rero ni arase personalite yiwe yingene akayajisa ku bintu vyari byo byose itetse jewe nguyo okay Monia Fleur tarava muri mood ndumva ubu ufite nk'amazi ku ruhande urabe nk'amazi nanjye ndakurabira gatoya hama uduha kaptira gakado ugize neza cyose amazi ugize neza ya tuba dufate ku mazi meza wemahitamwo yanje wewe buzima bwanje kakado nawe narugira yemeza kuza kumuro wanje kutazancira uruhande je ndico woburu kababara wow ijwi ndumva ni byiza cyane kandi kabazo kaciye kaza kuri post twabonye bakoze kuri Facebook hagiye gusohoka iyo ndirimbo sinibuka neza ukuntu yavuga mugabo byasa nkaho umenga ushatse kwerekana nkaho umenga watwaye umugabo Bernice hari muri iyo context umenga ndabyibuka neza hama tugaca bigerana n'ijya yindi hagiye gusohoka unanipenda muri ijya anye ijya video yacisohoka ufite birakononera ishusho nk'umuririmbyi kazi sibyo ariko maze kuvuga ko ata buzz nkora is just a content hariyo difference ya nubwo warayikoze sinibaza yuko byemera kumugaragara ariko ibyo nyene ikibazo ni mu gihe ushatse kunyemeza ikintu which is not true hariyo content hariyo na buzz siko hariyo content na buzz ifa gutandukanya ivyo bintu bibiri jewe nshoboye gucrea content hamuka cifata nka buzz na content biratandukanye dusigurire rero difference kumbure twebwe ngende njiji oya ntaco oya takusigurire difference niko kazi kiwe ngira ngo kubera ko we mu bantu umwanya munini nya kuri live azo bibasigurira ababwire ayo ma difference yose ingene ibintu bigenda yego hama mugabo anteta imbere ko nza kuri live narinda ahantu mu nama rero nibaza yuko jewe no subirayo utaragendaga Monia Monia sinzi ko duza ari akabazo kiwiye hama Monia akabandana n'imirimo yiwe vyarikorakora ya ubidukundiye sorry gatoya ubidukundiye sinzi yuko ikiganiro twari twagiteguye sinzi yuko wari uri bize urumva nyine uci ugenda twari bwahise ikiganiro ntabwo biba bigaragara neza ariko ntacyo bitwaye sinzi ko twongera umwanya mutoya kumbura ari abantu bari bahari nka 10 canke 5 bagenda barabaza ikibazo kimwe wowe ubwize neza turabigusabye nyine
icubahiro cane Jiwe nibaza yuko vraiment en fait nari namubwiye inshuti ko nza kumara 10 to 15 minutes mugabo nayirengeje cane gose Monia ntabwo nza kuduteba twihanganire Monia Lydia karibu. Okay, Monia, salut d'abord. Hama, ndishimira, sometimes nzambona ama commentaire yawe mu ma video yanje kuri YouTube. Merci beaucoup. Je ndavyishimira kuko binyereka ko atamba nirorera. Ndabizi ndiko dinga. Sinzi nyumvise. Genius ndiko dinga. Sawa byamaze gutangura. sinzi ko bazi ikibazo Lydia ubuze neza sinzi ko bazi ikibazo. Okay, hama nashaka ndakubaze kabazi kanje kambiri mu ndirimbo zawe uyandikiye canke utiyandikiye bihora bishika ukabaza nk'amajambo y'ikirundi ubaza uririmba ukayabaza ico asigura ja yego ndayabaza ayo ntashoboye gutahura mu ndirimbo yawe hayi wararirimbye ngo gakamagire nibiki bisigura iki gukamagire gukamagira nanje ico kirundi ndakizi guco nyene mugabo ngerageje kugishira mu kirundi coroheje niko gotomera. It's all about drinking like gukamagira sinzi ni kirundi gisanzwe ari gukamagira ni kirundi nyene. Okay. Jeni bazakari gutomera bagishize mu kirundi coroshe kugotomera ego. Okay. Hama mu kirundi ikibazo ni kimwe kugira duhe umwanya abandi bari hasi ndetse ko modukundira kazoza undi muntu kimwe ya kuva n'umutumire yaduha umwanya mutoya. Okay. Umwaka urabona umwaka ugeze tugeze hagati y'umwaka any album or EP muri ko muradutegurira muri iki gice c'umwaka gisigaye muri Morgan. Oya indirimbo zingahe nibaza ko turasigaje 2 canke 3 guca depends. Harimo collab canke n'amasingle harimo collab. Okay, Moni mbabarire mbaza akabazo ka nyuma nubwo banjaniranije ariko nyine twinshi. Biraboneka yuko mufitaniye muri close cyane na manager wawe hamwe na famille yiwe ndavuga umugore wiwe abo bavukana. Mbega nibihora bishika abantu bakavuga dufate nka manager wawe n'umujene marié bakavuga ushobora kubugendana na manager wawe musohokana kwa eske iyo bivuzwe uvyifata mu gute? Dusohokana none nshuti turasohokana n'ubundi minsi yose genre akujya ivyo bintu nibaza yuko maybe it can come from umuntu atatuzi mugabo umuntu atatuzi peut-être ngira ngo niwe ashobora kuvuga gutyo mugabo uretse n'ivyo simpora ndanavyumva jewe mugabo madamu wiwe canke abantu batwegereye hafi bajya abantu nyene bumva nyene ashaka kuvyumva bikamubabaza uyo muntu most of the time ababizi neza ko ivyo bintu atari ivyo rero jewe n'ukuri as long as ikintu kitariko sinzi ngene je meze n'ukuri wowe umva iyo umuntu ashatse akora ivyo umva wowe uvuga ivyo ushaka as long as jewe bitariko birambangamira n'uwo wundi bitariko biramubangamira n'ijambo rimwe bitambangamiye inshuti bitamubangamiye umugore we bitamubangamiye famille y'inshuti atawo biriko birabangamira canke famille yanje rero it's fine kubera ko at the end of the time there no see video. Merci beaucoup Lydia tukatuduzundi muntu karibu daforoza. Ego murakoze cyane
Bon. Mukanya Loki gacha tukuduza dafroza rani. Nagira mbanze ndamuramutse umutumire yambo cane Moni. Yambo. Hama Jesse kibazo ahubwo n'intererano nashaka kuguha. Uwundi munsi mu gihe uzoba wemeye gutanga ikiganiro nk'uku unye uzoze wumva ko uri prête wo kwishura ibibazo byose abantu bashobora kukubaza kubera ko hari ibibazo bimwe biba bikenewe kumbure ku bafana biwawe baba bagukunda kandi bagukirana misi yose rero basizemwe amatiku ni nko kuba utabahaye umuco umeze neza ngaha kuri TikTok ntibaryana ntuzugire ikibazo tugutumiye ngaha kuri kano gacanere kacu ngaha anye twikomejeko nukuri uzoze wisanzure ubusante yareze nta numwe azokurya kandi yego ndabitahura ubuzima Nga wantre. Vete urazi, si ibintu vyose mba ndisanse kwishura. Siko. Je si ibintu vyose mba ndisanse kwishura nari naje ngaha kuvuga ku vy'umuziki. Onyene gusa rero ivyo bintu bindi jewe sindisanse kuvyishura kubera ko ngira ngo bajya nyene baba babibabwiye canke ajya amatika aho yaba yahereye barashaka kubibandanya bigahera kubera ko jewe natanguye ikintu natanguye kubabwira inkuru sindayimare makosa yiwanje nga you can just ariko nawe kugira ntusige nyene amatiku mu bafana bawe amatiku cije mba nayatanguje no kurimba numva umenga si jewe ntegezo kuba amarira. Okay murakoze je karako yari intererano. Okay, merci beaucoup Dafroza. Turashaka kuduza undi muntu, turashaka kuduza Lucky girl. Sorry, ntabwo utari ariko ndi bon. Monji, Tanzure. No, I just wanted to say hi to Monia. That's it. Hi, how are you? I'm good. How you doing? I'm good. Long time though. Yeah, for sure. Yeah, I just wanted to say hi to you. That's it. So I hope you're doing good. And I'm good. I love your work, of course, what you're doing. Thank you. Yeah, so you already know what's going on. So I know. Yeah, thank you for your time. So I'm just gonna bounce. Yeah, that's what I gotta say. Bro. Okay, take care of yourself, okay? You too. Yeah, thank you. Daddy, VP, uko fresh? Monji, merci beaucoup. Yeah, I'm just Thanks, Monji. You're welcome. Yeah. Genius, n'abakiriye no bro, but I just feel like no, sorry, bro. Turinde twaze twakira abantu bashaka kubaza ikibazo. Loki. Loki ge karibu bisanzure. First of all, ibintu ukoze si vyiza sindabikunze mugabo by the way. Monia jewe nabinje juste kuvuga akantu gato. Si ikibazo nje kukubaza ni juste kukubwira ikintu natumye inshuti haraciye maze gutuma kenshi mugabo nubaje kumbwira muri commentaire ko yavyibagiye. So j'ai profité de l'opportunité. Monia Loki yaragukunda cyane. Kugira ngo nasire kuvyibagira. So jewe nashaka juste kubwira ko ndagukunda cyane, ndakurikirana ibikorwa vyawe, ndakunda ijwi ryawe, ndakunda ukuntu uririmba. Vraiment ukuri komeze gutyo utera imbere hama ubandanye na vibe ufise nabonye umuntu utaba you don't mind yene by'abantu bakuvuga ko bivyegereza umutima cyane kandi ndabikunda. So big up cyane
kandi umenye yuko urafite umufana nibyo gusa nibyo gusa. Thank you. Urakoze cyane. Yego. Thank you so much, Lokege. Ibindi turavugana inbox bizubis. Anje, karibu. Wisanzure mu kibazo baze n'ikinyabupfura. Ok, merci. Monia Fleur cyambere ndakora mu kije mu byubahiro byanyu. Ndanagushimira cyane, merci beaucoup kutugendera. Fisi ibibazo bibiri mugandaza kubishira mu kibazo kimwe. Ni Monia Fleur yabajije ikibazo kivuga gutya. Bega apart y'umuziki bafise akandi kazi akora. Twe nk'abafana we ntitwashoboye kuronka igishu iduhumuriza. Watubwiye ko Shugwe atandukanye na Monia Fleur tuzi kuri social media. Ego nivyo. Ariko kandi ku rundi ruhande uhora utwereka ko uhora postinga wuri indege ugiye mu bintu bitandukanye. Tubwire ubugiye muri business y'umuziki canke hama para ico kibazo turifuza yuko utubwira akantu uri kurakoresha kugira ngo umwanya uri kuri hit nkuko tubibona. Ikibazo ca mbere navuze ko ico kibazo taco nza kwishurako simba ndi ngiye muri business y'umuziki kubera ko nta muziki murabonayo. Cyangwa mbaye ngiye muri concert, it's something, you know, mwawe kuba mwategerezwa kuba mwabonye afishe, you know. Hama ikibazo ca kabiri strategy nkoresha ni imwe gusa, no gukora, no gusenga, ati mu nziza. Ko Monia Fleur yuri indega bagiye muri business y'umuziki canke? Navuze oyaha. Okay, merci beaucoup Ange. Merci beaucoup kibazo byizoje kubaza. Mama, turabe tudoze yundi. Basha ndabinginze mugabo jewe mu ndeke ngende ndacerewe. Nasiga request zibiri gusa mwana. Okay. No stress, karibu sanzure. Rero icyo nagomba kuvuga ntabwo munyumva ubu turakumva. Icyo nagomba kuvuga ntabwo ari kibazo kandi sindandira cyane. Icyo namubwira Monia kwanza yahisemwe neza kuba yarahisemwe gukorana na nshuti ya bose. Icya kabiri dukunda umuziki wiwe ku buryo nubwo yokora iki ewani jendi nyuma yiwe kabisa. Thank you so much. Murakoze. Merci beaucoup. Merci beaucoup ku mashugwe mu muteshwe ry'Imana. You know wanyuma, right? Asigaye wundi umwe wanyuma. Sorry. Nakuyakeye. Genius, nibaza ko nshuti tumusigarana. Inshuti turamusigarana. Nyene mitahe karibu. Alaje kubabi sinzi byabaye gusa urashobora kandi kurenka request. Muga akabazo jena yabise kihuta gasanzwe Monia. Turabona umuziki wo mu Burundi ukratera imbere siko ariko nturenga East African. So negiki ubona comme idée genre icukugwa canke igikino ko cokugwa kugira basi ube genre à partir à Afrique ou bien international. Nibaza yuko turashabura ibintu byinshi cyane kugira dushike aho hose. Okay, allez, urashobora kubivuga bimwe bimwe n'abavuga en general. Turacakeneye ibintu byinshi cyane ku buryo sindi ko ndabona n'ahantu ushobora guhera.
yaba in times of money, in times of connection. Umuziki mwiza wewe sinovuga ngo nta muziki mwiza tufise mugabo nabaza ko ivyo bintu bibiri byaca connection. Okay, imbere yuko abura connection sinzi ko ushobora kugurura mic yawe ukamubaza ikibazo tugaca dukrotira abari hejuru bagakrotira Dadibiza icyo yashatse kubaza agiheraheze na Monia duha conclusion byose cyo tumusezera umutekano nangere ani umwanya ni gwawe isanzure. Merci beaucoup. Ndabaramukije Monia, salut. Nashaka kubaza hari ikintu wavuze ca collabo ku bakobwa hanini inyisho watanze bavuze ngo uri open ngo ushaka ngo azoze mukorana. Eske wewe nta ciyumviro c'umukobwa yoba w'umurundikazi ufise mu mutwe ati nkeneye gukorana n'akatarinze kundondera? Bose no barondera mugabo pour le moment kubera ko nakubwiye ko niyo ko narahagaritse gukora amakolabo atagira indirimbo itagire icyo isohoka ubwo nyene kubera ko hari igihe usanga ufise kolabo kubera hari igihe usanga ufise deja kolabo 5 kandi ntiziri busohokere rimwe zitegezwa guhanahana ntushobora kuzisohora zikurikirana. Rero pour le moment muri liste yanje y'ibintu ntegezwa gukora obviously n'umwaka jewe narawumaze narahejeje gukora ibikorwa by'ukuntu uzohera. Rero sinokora kolabo ubu nyene ntagira ncansohora. Nimba atari banga utubwira nk'abantu batatu b'abadundikazi baririmba uba bifuza gukorana nabo? Bose nta muntu n'umwe vrana nakuramo. Merci. Genius, tukumva uko chuti usikwepe tunabakiana basi tumureke Monia agende kubera Aja kabazo ka nyuma siko na question ya nyuma cyo dukrotira ni bon. Jewe nagomba kubaza like ikibazo bagiye kumubaza babo bagiye ati haburi iki kugira ngo umuziki w'Urundi ugende international. Aravuga yuko habuze ibintu byinshi adafise naho yohera. Je nagomba ndamubaze eske ndibaza murakeneye abantu babemvesisa nk'amafaranga. Sinzi ko muri ivyo bagomba kuvuga birimwo nawe wari wabuza uhera. Ndibaza bo barimwo canke abantu babemvesisa. Navuze ibintu bibiri money and connection. You can still have money but you don't know how to, you don't have the connections. Okay, turetse connection tukavuga money nukuvuga ayo mafaranga n'ubundi murakeneye abantu babemvesisamo arakenewe mu gihe amenywe uko akoresha ko hari muri twebwe hari aba yafise ayo mahera. Okay. No, we don't. Promotion mu Burundi bigenda gute gamone? D'abord turankiriye mu ntare bwahetse. Sine bwahetse. Baza ko nshuti ya bose cyo kibaza araza kucishura ivyo byose araza kuzishura. Wowe tutabakira tutamucinje. Ico kintu cy'amafaranga wize. Gira ibindi bibazo twobibaza nshuti ya bose batuza kumusigarana. Sivyo? No, njere nkene Monia nishure vraiment nzo ampejeje. Kwera avuze ico kintu cy'amafaranga cyanibuka yuko no mu bindi bihugu abaririmbyi barafise abantu babemvesisa nk'amafaranga. Sivyo aba manager canke abantu bagomba gufasha umuziki w'Uburundi canke abantu bagomba gukorana business n'umuririmbyi w'Uburundi. So tugiye kuraba abantu bose bagiye barinvesta mu muziki w'Uburundi ntivyaheze neza. Biye kuraba uwemvestishije muri We Love Music byaheze nabi, uwemvestishije muri Chris MB byaheze nabi, uwemvestishije muri Tasha Oda byagenze nabi naho nyene. So ndiko ndibaza eske mukeneye abantu babemvestisemwo like abantu babemvestisamo what's going on? Kuriko abantu all the time igihe babemvestishijemo byama bihera nabi. Eske aba manager abantu babemvestisamwo basaba mananiza
ibintu babasaba ntibikoreka canke what's the problem? Daddy. Rero nakubwiye yuko there is no anyone I'm working with ariko aremvestisa mu muziki wanje. Rero umunsi yabayeho akaba iyo ngorana, I will come and tell you what happened. Urumva kubera ko ntushobora kujudginga abantu utazi histoire yabo. Ego hariyo histoire twebwe tumenyera hanze, mugabo après ari yindi histoire biri inyuma y'ivyo bintu. Rero jewe sinza kukwishura ico kibazo kubera ko de toute façon ni experience nta niyo mfise, nta n'umuntu turakorana ngo yanshiriyemo amahera mu muziki ngo this and this, no. Yeah. Rero jewe ico no guhanura coco ni kimwe, umunsi mwinvitinze umwe muri abo bantu zo mubaze histoire iri inyuma y'ivyo bintu, you know. Okay. Byari byo kwe ndaje boko hama jewe nari mfise utubazo dutatu twa nyuma akabazo mugabo jewe kabisa ya agira sasa tukunotewe no turoroshe kwishura akabazo ka mbere ashaka mbaza ati weruka kuvana rino ryari hari uno munsi sangati ubunyene ariko aravugana ubunyene ubunyene yako ndakishuye yako ndakishuye yasuka muri kare bari wakanyishuro zo bagize neza yakishuye yakishuye nivyo nitiko turakana tunachelewa mu studio Yiwe ntaritaba rero ahubwo kandi kabazo nashaka kubaza uriya muzungu twabonye mari kumwe kuri video muruka kuvuga na ryari Moya bye genda sha genda bye Yazo chawe cyane kwanza what's your reason ingo tugende cyatrakiriwe hama akandi kabazo nashaka kubaza uwo muzi Samia twende Monia tugende we nshuti we no ili asirisa ngose vile chuti unatuelewa mtu kweli chuti turagiye gukora tubona gahunda sasa mugabo kweli muradekonye sana wizi muraduhariye frame duhaye gute dadiwizi uratanga oya reka none nk'ubu ubona none nk'ubu tubajije inyishu turonse n'iyi muga nta chuti tukona bima question dadiwizi yari ngaho kuva 19 anyishire twarose ikibazo na kimwe boga anyishire twarose ivyo twari kumana mu by'umuziki umukini wako gukije reka twivugane na we design sawa abundi buhinga mwakoze cyane arakini chuti yo Davudi yo uzomutugarukanira niyaronka umwanya tugaruka Davudi umva nabwira ikintu kimwe sivyo imbere ko ngenda target no kuzana industry nga sivyo no musimba de design aje nga ejo azoza big fees azoza satbi azozandi ifo murabu bibazo muzami birabaza bivyuba ku muziki wacu sivyo si amatiku azokuba ku muziki wacu amatiku ari baka entertainment amatiku bamuvuga ko umusani batizo kuyamuvuga ko ari umusani oyaye ngiye bibazo z'amatiku tutagira amatiku n'ubuhinga genius oya suko bikora kubera ko urabizi ko ibintu twabikora turazi yaho biva niyo bija mu mwanya umusani ushaka ko muza ngamu yage abasani bose baze abasani sigatinya TikTok bro barayitinya kubera ko nta kintu kizima bakurayo sinabidi abasani two tububaka mu mitwe baronka ikintu kiza kububaka nabone ibibazo byabajijwe ngaje ari ibibazo bikenewe kandi vyiza simaka muzana amatiku mwensera abandi bantu mwensera abantu ari amatiku mushaka muzuzana mu matiku tumuzombwira ndamuzana mu matiku tuvuga amatiku oya nta matiku yarakenewe twabajije ikibazo gisanzwe ibintu byose niyo ereje kandi zari bikenewe wajije neza byatanguye fresh yema nahereje ko nabajije ibibazo biri byoroshe no kwishura by the way ku muntu abasanzwe zari bikenewe ariko ikihe kitagikenewe neza abantu bose babajije thank you zari bitesa
antuka ni fresh cyane sibyo no